natanguye ku ngurube zitanu, izivyara zine n'imfizi imwe. Ariko rero kuba ubumenyi buke za ngurube narazoroye zirananira gukura mu bubuguru. Ubworozi ndabukunda, ni passion, ariko ivyerekeye ingurube hari iyindi nkuru ndende. Nangura rero kwiyumvira ikintu cyoma amafaranga akwiye mu mwanya muto. Murajya amafaranga kubambwiye ati mu mwaka umwe utunzi uboroye ingurube imwe, mu mwaka umwe wo kwisanga ufise nk'ingurube 10-15. Ati kandi muri ico gihe ikibuguru kimwe cyagugwa 200,000. Nangura kugira amakarikire rero maremare. Umugore ko namuzanye ubu aho azovyarira umwana agakura bihagashika aho ajya kuri kaminuza, ku ngurube imwe ntoba naronse nk'ingurube 200. Cengira ibiharuro rero abatereka ntangure gukorera ku ngurube. Turabaye muri bacanye mwaramutse bivanye naho mwese aherereye ku channel yacu, channel yanyu Marius Spark. Nkuko mubona hano ndi kumwe n'umushinga ntahe. Yo bibwira akazina? Umazina nitwa Bakita Gilles. Ego. Murakoze cyane. Nkuko mwabibonye muri video iheruka twakoze twashije kuri ino channel, yari video iri mu rurimi rw'icyongereza ariko yavuga ku vyerekeye ubworozi bw'ingurube. Abantu rero benshi batumva icyongereza baratubajije ati buno bworozi uno muntu ariko arorora ariko ayororera hehe, bino bintu ariko arakora ni ibintu by'akarorero, ni ibintu by'agaciro bikomeye cyane. Abantu benshi barifuje yuko tubazanira uno mutumire agira icyo atubwire byinshi mu rugendo rwiwe ariko arakora bw'ubworozi, kugira ngo nawe uriko uradukurikirana wumvirize abandi aho batanguye naho bageze. Nimba wari ufise indoto yo gutangura ubworozi bw'ingurube, urahawe ikaze rero. Icyo tugusabye fyonda wanditse sabone cyangwa subscribe, uhafyonda kugira ngo uzohore wibonera ibiganiro byinshi bigenda bitandukanye bica kuri no YouTube channel yacu. Kuko mubizi rero ni Marius Spark yabazaniye umutumire nkuko yamaze kubabwira. Reka atuyagire byinshi ariko arakora ku bworozi bw'ingurube mu ntara ya Karusi aho bitwa Ibuhiga. Murahawe ikaze rero mumukurikire. Nguko Marius yabivuze, turoroye ingurube, naho benshi muri mwe muza kwibaza none aho bicaye cyangwa aho bari kwatangurwe zihari. Ego yambwiye ko akeneye yuko mwasabye ko twogera ikiganiro, rero yadusanze aho tuba ni byadukundiye ko tuduga aho twororeye kugira ngo tuyage mubona ibyo dukora, ariko mu bibazo mwagiye mubaza byinshi turaza kugerageza tubironderere inyishu. Murakoze cyane. Ego muratubwiye yuko aho turi, aho twabasanze aho ubworozi bariko barabukorera, ariko twaragiwe amahirwe twebwe turahagera nkuko muza kugenda mubibona mu video atandukanye tuza kubereka ngaha nyine muri no video. Ubuce bw'ubwo bworozi twagiye dufata ama video, hari byinshi twabonye turababaza, ariko bica bidutera yuko twobazana no mutumire tumubaze urugendo rwiwe muri kino gihe. Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi buriko burahurumbirwa n'abantu benshi cyane, kuko tuko turaraba mu myaka yahera ubworozi bw'ingurube bwari ubworozi bugayitse, nta bantu bazitunga. Ari utunze ingurube nyinshi atunga imwe canke zibiri ari kugira yihigira amase canke ayitunge nyene yisahirize muri ibi na biriya. Ariko ubworozi bwanyu aho mukorera twarabagendeye, twabonye mufise ingurube nyinshi cyane gose, tutihenze murafise ingurube zirenga amajana n'amajana. Ikintu twobasaba, mwoshobora kutubwira ingene mwatanguye no rugendo gukorora ingurube, ikiyumviro cabajemo gute, mwatanguye ryari, mu mwaka wa ryari, mwabitanguye gute? Mucamake
ubworozi ndabukunda, ni passion, ariko ivyerekeye ingurube hari iyindi nkuru ndende, nkuko abongereza bavuga ngo there is a story behind it. So izo ngurube nyene twazitambwe nyene vyaje ni gihe nazanye umufasha, ngaba nari namusezeranye no kumwemerera yuko nzomwigisha kaminuza. Muri icyo gihe nakora ubundi mwuga, ariko uyo mwuga nkuko nawe ukora ego warama amafaranga kuko ni wambeshejeho, ndavuga ati ni kihe kintu nokora kugira ngo kinsahirize, kuko ndarongoye, zoba mfise umugore, ejo nzoba mfise umwana, ngi agiye kw'ishure, ishure nzorimuhiriha gute, inzu nzoyiriha gute, umwana nangura rero kwiyumvira ikintu cyoma amafaranga akwiye mu mwanya muto. Ndiyumvira inkoko ndatinya, ndiyumvira inkwavu ndatinya, ariko nza kwibuka yuko igitungwa c'ingurube kirondoka cyane, gitangura kuvyara hakiri kare, canangura kugira uturesheshi duke duke kuvyereka icyo gitungwa. Ndegera abasanzwe bazoroye icyo gihe, ndadesida muri ajya amafaranga ko bambwiye ati mu mwaka umwe utunzi uboroye ingurube imwe, mu mwaka umwe wo kwisanga ufise nk'ingurube 10-15. Ati kandi muri icyo gihe ikibuguru kimwe cyagugwa 200,000. Nangura kugira amakarikire rero maremare, umugore ko namuzanye ubu aho azovyarira umwana agakura bihagashika aho ajya kuri kaminuza, ku ngurube imwe ntoba naronse nk'ingurube 200. Cangira ibiharuro rero abatereka ntangure gukorera ku ngurube. Murakoze cyane. Atari banga mwahereye ku ngurube zingahe nizo mufise ubu n'umwaka mwa mwaratanguriyemo buno bworozi? Bon, igihe natanguye ku ngurube 5, izivyara 4 n'imfizi 1. Ariko rero kuba ubumenyi buke za ngurube narazoroye zirananira gukura mu bubuguru, kuko ni etape iri très sensible. Rero za mbuguru 4 harapfa 2 hasigara 3. Zijya 3 ndagwana ndazikura mu bubuguru, ndazishikana muri stage yo kuzangresa, zibe niri kuzivyibusha kugira ngo ndabe icyo nokuramo. Muri ya stage imwe kandi irapfa, nsigaranya imfizi 1 n'ishashi 1. Rero ijya shashi 1 irabyara, imaze kuvyara zambuguru kandi nazo haziba ikibazo, kugira ngo sinarindi nyene ingurube ivyaye nyene boyifata ibyo yofungura, ingene yoryama, imbuguru ingene zoryama. Zijya mbuguru nazo zirapfa zose, urumva cyasigarana kandi ya fizi na ya ngurube ivyara, irasubira irima, irasubira turavyara. So bivanye n'inkene twagenda duhomba dupfisha, tukajya tutangura rero kurondeza no kubaza abandi bari boroye imbere yacu, biranka ashikaho tuvuga ati ibi bintu reka tubihebe, ariko umutima uravuga ati bakagumye bagumako, nayo tuya turagumye. Rero bica bisaba yuko dutangura kwiga, rero nitubifata nk'ikintu tuza gucamo amafaranga, ahubwo tubifate nk'umwuga kwanza tubikunde. Rero tuya tutangwa ingene twatangiye tugira ama recherche, tugenda turabikunda. Rero tubikunze tuya gusanga yuko ari ibintu byoroshe, turabyorora turongerereza, ubu tugeze ku ngurube zishika 100. Murakoze cyane. Yego. Muratubwiye ingene mwatanguye, urugendo ntirwabaye ruto, kuko mwari ko mukora ibintu mukunda, mwarahuye n'ingorane, hamwe abenshi batangura ikintu hama babonye bitanguye kwanka bakagicira hagati.
akumwongeza yavuze ati ngo never give up, Never give up, keep on what you are doing. Okay, rero muratubwiye ingorane mwahuye nazo aho mwahereye, ariko ubunye aho mugeze muravyishimiye. Ego. None muri ko muraraba nihe hantu muba mwifuza kugera, muba mumaze kugera aho mwifuza kugera? Muri camake muri zo ngurube majana dufise, Yego. Ebana nituratangura ahubwo. Ego. Kuko mu vyiyumviro je mfise, mumbona kazoza afise ibyerekeranye ingurube, shaka yuko nibavuga igihugu ca mbere cyoroye ingurube muri Afrika bavuga Burundi. Si indara ya mbere yoroye ingurube mu Burundi bavuga Karusi. Wow. Si umutumba wa mbere umuntu yorondera ingurube, cyangwa umworozi w'ingurube, cyangwa aborozi b'ingurube, cyangwa umuganga w'ingurube avuge umutumba Gitanga dukoreraho. Wow. Urumva nkeneye yuko ubworozi bw'ingurube bwoba modele nkuko ingurube abantu bazubaye nguko twubaha inka. Kuko mu Kirundi bati hari indahiro barahira ko cyumva barahiyemo n'inka. Uwampaye inka yampaye inka. Rero kiya civugo cy'inka nyene abantu bavuga inka, amazina y'inka mu Burundi niyo cifuzo mfise yuko mu myaka iri imbere, mu minsi iri imbere, umuntu avuga yuko yoroye ingurube tiyankabiye ingurube. Wow. Yankabiye itunga. Ego. Murakoze cyane, mwatubwiye yuko mutarashikaho mugomba kandi mukibandanye mucagushika kure. Okay, abantu bazokurikirana kino kiganiro ndetse n'abakibonye imbere kino kiganiro. Ego. Mbega hariho abandi bace bifuza gukora nk'ivyo muri ko murakora. Mbe none bamaze kubona ziya ngurube z'akarorero ziya muri ko murorora, bakaca bifuza bavuga ati turashaka kugira visite kandi natwe turagomba gutangura kora buno bworozi, kandi dushaka izo gutanguza, imbuto yo gutanguza ko tuzoyikura aha muri Gitanga, aha Ikarusi Buhiga. Mbe mwoba mugurisha ibibuguru, mwoba mufasha abashaka korora? Ego. Gufasha turafasha no gutanga inyigisho turigisha, kandi icyo nobwira abantu amakuru yerekeye ingurube natangiye kuzorora kuva 2016. 2016 nicyo gihe natanguye. Gushika n'ubu murumva yuko mu 2016 gushika 2025 hari imyaka ihari. Rero byaramvunye kugira ngo ndonge ayo makuru. Sinifuza yuko abandi bovunika mu kuyarondera. Dukenzi no duha abandi, kuko umutwe mfise harimo ibintu byinshi, ariko ukeneye byinshi ibindi. Wosanga umuntu mpaye amakuru afise ayandi nawe yompa mu byerekeye uwo bworozi, kuko ubworozi bw'ingurube ni univers nini cyane. Abantu twifata gutya, kuko mu bworozi bw'ingurube harimo icyo twavuga umwavu. Muri domaine y'umwavu ni ikindi gisata, ariko umuntu azi iby'ingurube yo bigudondorera neza. Mu bworozi harimo provanderi. Tuvuze provanderi ni kwa kundi ibiryo by'ibitungwa. Urumva muri bijya biryo iyo ni indi univers. Mu bworozi bw'ingurube harimo veterineri, inyene bavura imiti, inyene bavura ibitungwa, pardon, iyo ni indi univers. Muri ubworozi bw'ingurube hariho charcuterie by'inyama, iyo ni indi univers. Mu bworozi bw'ingurube harimo medicine, iyo ni indi univers. Mu bworozi bw'ingurube hari byo icyo bita beauté esthétique, abakorera muri cosmology, ibijyanye na by'uruhu, by'ubuvuzi, bya labello, bya rouge à lèvres, ibintu nk'ivyo, by'amavuta yo kurya, iyo ni indi univers. Urumva rero muri ubwo bworozi tuvuze ngo tubifatire hamwe nitwobishobora, kuko ni univers nini cyane twoko exploiter kuva no munsi n'imyaka n'imyaka. Umva n'ubworozi bwiyaguye, si guhiga inyama, si guhiga ni gisata kiyaguye, ni gisata kinini. Uti turagomba yuko
yuko ngaha mu Burundi umworozi wa mbere azoba akomeye indoto dufise bazovuga yuko ari muri Gitanga. Ego. Kandi murifuza no gufasha n'abandi bose babiri. Ego. Bazobitura. Okay, abareko badukurikirana kuri no channel Maris Park. Mwumvise ukabura umworozi ukaba ufise inspiration cyangwa ukaba ufise ukaba wifuza gutangura buno bworozi, urahawe ikaze. Hari abantu benshi bakora ibintu bakabinyegeza hama ugasanga ariko baravyigugira, ariko bobo abafise indoto z'ugera kure kandi bafise indoto z'uko umuntu ari we wese azogera kure muri buno bworozi babifashijemwo nabo. Murahawe ikaze rero, mwavyumvise mwamwiboneye. Igisigaye rero agire abahe inkebuzo canke agire abahe message ibatumirira ibafasha gukunda buno bworozi bw'ingurube nk'uko yari yabivuze, aka message yosozorerako kugira ngo nimwakenera byinshi cyane turaza gusiga nimero muri description no muri commentaire muzo bibariza. Murakoze cyane. Ego, ikintu no hanura cyangwa novuga kugerekeye ubworozi bw'ingurube nuko kwanza umuntu yagiye kwilansa nashira amahera imbere. Bahungu baratubwira yuko ingurube zifise amahera. Ego nivyo kandi sivyo, ingurube zirajya amahera. Baratubwira yuko ingurube zifise umwanda. Ingurube nta mwanda zifise. Ingurube ni igitungwa cya mbere kiba gifise isuku. Kuko ingurube iraza aho inywera amazi, irazi aho irira, irazi aho iza kwituma, irazi naho iryama. Rero ibyo bintu bine ni ibintu ingurube izi neza kandi irazi gutandukanya. Rero mu gihe uzosanga ingurube atasuku ifise isuku rike, umenye yuko nyene kuzitunga, nyene zirya ngurube niyo ifise isuku rikeya. Ikigera kabiri, imbere yuko uja korora ingurube, s'il vous plaît, ni widocument. Basi usome n'ibitabo bibiri cyangwa bitatu bivuga igitungwa ingurube, cyangwa wegere abantu babiri cyangwa batatu boroye ingurube, ugire ingendo shure. Ego biragoye kuko hari abantu batabashaka gutanga amakuru nguko ameze, bagatinya concurrence. Nta concurrence ntinya kuko je nyene mu bworozi bw'ingurube sino bukwiragiza mu Burundi bwose, cyange sino supplyinga Burundi bwose ingurube. Oya, wowe urakenewe, ujyarakenewe kandi wowe woroye neza nkaba noroye neza no yakaba yoroye neza, biragabanya ingurube kugwara kuko ziwaho zigwaye izongi zizogwara. Birafasha gutanga ingurube za kalite nziza kubajya inyama z'ingurube, n'abava mu mahanga bakeneye ingurube nziza bo kwitura Burundi. Bana ukeneye ingurube tigenda mu Burundi baroroye bafise imbuto nziza. Ikindi no kumenya aho kuye ingurube ugiye korora n'ubwoko nyabaki. Nidupfe korora ikirundi, wagisanga umuntu afise ingurube ijana amajana abiri, umubajije timbe ubu bwoko woroye n'ubwoko nyabaki, ntiyo kubwira. Urumva timbega ubu bwoko woroye wabukuye heti? Nabukuye kwa naka. Ubajije naka nawe aho yabukuye tinabukuye kwa naka. Wagisanga wewe ubuja kwimya ishashi n'isuguru byavuye hamwe. Usanga rero umwimbu uza kuronga haba hari konsanginite amacugane. Umwimbu uza kuronka nuza kugushoboza kugira production nziza. Urumva rero tuzoza twihangana tugire gato keza, gato gashemeye. Urumva zibe ari ingurube zibiri zitatu, ariko umuntu aziravye akavuga ati ego uyu muntu aroroye. Woroye ingurube zibiri zitatu ugasumba wa muntu afise ingurube ijana. Urumva rero mucamake ukeneye korora iby'ingurube wite ku bwoko ugiye korora, aho uza kuzororera. Ikindi kintu nani nibagiye, amazi. Igitungwa cya mbere kinywa amazi menshi n'ingurube, ariko benshi barayineglisha.
bafata kwa kundi baziha ibiryo bakaja bashiramwo amazi ngo ingurube yanyweye amazi. Oya, ajya amazi mushiramo ni nka twebwe isosi. Yego. Rero woja ukanywa isosi ukavuga wanyweye. Oya. Rero twiteho uziha amazi kuko mu buvyibuhe bwayo amazi arafasha cyane. Kandi ikindi kintu abantu batinya bavuga yuko ngurube irya cyane. Oya, uharuye neza ingurube nini igibiro 2 ku munsi. Ego, kirese ingurube ifise amezi, kandi iyo ijya ikiro saa sita n'ikiro ku mugoroba aba ari ingurube nini. Nk'ifizi nini idafise amashashi menshi yimye, ikiro kimwe kirakwiye. Ariko kijya kiro kimwe rero tuyigaburira niyo tugeza kumenya ni inge zimeze gute. Burya mu bantu boroye ikintu uzi ko utojya ntukigaburire igitungwa seruko. Oya, kuko ni handi navuze abantu bavuga ko ingurube ari umwanda ijya byose. Oya, suko kuko ingurube nayo iragwara, kandi ingwara nyinshi ziva mu byo ijya. Ni nk'umuntu uriye nabi uragwara, uriye nabi gira amagara mabi. Rero cya gitungwa cyawe ukunda ufitiye umugambi ufitiye imona kazoza, simbona nkene wocu ukigaburira nabi. Ibintu utoraguye gusa hari hose ugacugaburira igitungwa nta musaruro boronga. Niyo mpamvu nababwiye zijya amafaranga, kuko zijya sondori, zijya sonde bleu, zijya palmiste, zijya amakalsium, ifu y'amagufa, zijya pig premix, ma DCP, ama black soldiers, ajya zijya mwe muita inyo, zijya novuga ibindi amasondori, ama sonde maïs, ibyo byose n'amafaranga. Kandi ibyo byose ni ibintu abantu bajya. Urumva rero nukumenya ndabigaburira gute, imuguru ntoya ndaziha ibingana gute, izimye ndaziha quantité cyangwa qualité imeze gute, ifizi kugira ngo nizigwiza amavuta, kuko imfizi byibushe ikagira amavuta menshi ibinure byinshi niza kwimya neza. Yurira ishashi 2-3 kabirushe. No kumenya mbe muri uru ruhongorore rwanje nkeneye imfizi zingahe. Urumva rero umucamake nibyo novuga. Ego, murakoze cyane. Mwavyumvise yababwiye yuko mwitinye visite muzoyigira, mwifuza gutangura buno bworozi muzobegera, muzobandikira babishure, hama ubworozi butera imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero ntuje gutangura korora ingurube ngo ni kubera wumvise ngo zimwe amafaranga, ntumenye uko zorogwa. Ushaka gutera imbere nkawe kuva aho yavuye urugendo rwiwe no kugera hageze ubunye azobibiganira. Murahawe ikaze rero, karibu cyane. Turabashimiye ukuntu mwaduhaye no mwanya, turabakengurukiye. Murakoze, kandi nababwiye nimutinye ko navuze ko bijya amafaranga ko nibuka avance yacu ya mbere y'ingurube 15 twadandaje twakuyemo amafaranga na miliyoni 19. Wow, mwumvise? Urumva rero ntutinye kubera navuze ngo bijya amafaranga, irimo n'amafaranga. Ni muje dukore turabe aho twogeza Burundi. Nk'igihugu kibanye cya Kongo bakeneye ingurube, hari population nyinshi. Igihugu kibanye cya Tanzania, igihugu kibanye cy'u Rwanda, igihugu kibanye cya Uganda baroroye kudusumba kuko bageze mu yindi ntambwe, ariko demand wabo ni nini. Rero kaze mudukeneye twakura twandikira. Amazina ni Jules, akanimero ni 66 50 79 74 kuri WhatsApp nako nyene. So mwotugana tukabaha tukayaga tukamenya
n'ibindi birenze ibyo. Murakoze cyane. Namwe turabashimiye kubona mwadukurikiranye. Ino video wakunze ntiwibagiye kugira sabone cyangwa subscribe. Ufite naho kuri jeme like. Hama ino video uyihe umugenzi wawe. Mwumve iterambere uko rigenda. Aho umwe yavuye n'ahandi undi yageze. Muraho ikaze rero. Tutangure buno bworozi. Abahanzi bose, s'il vous plaît, le chaîne de Monsieur Marius, cliquez sur like, partagez et aimez. For all those who knows me, please subscribe to this channel, like and share. Kwa wale wote ambao wananijua, tafadhali bonyeza like na share, afu mtumie mwenzio hiyo video. Asante sana na karibuni. Asante sana. Haya.